muri pre-season so yagize imvura mu gikombe cy'isi Raphinha yasanze y'abandi bintu bimeze neza cyane bafise match iri programme ku munsi wa gatanu saa 2:45 bakira Birmingham City bandi bari bafashe urugendo bari kumwe wanashima na De Jong bagiye baratubaza benshi De Jong yerekeje abandi aracagwaye ari sous surveillance igisata cy'ubuvuzi cya equipe FC Barcelona baracari ko barigo uburyo bashaka kumukorera operation canke bakabanda yamamvura mugabo ku bugeni cyamaze kuba décider we twarabibabwiye nuko atabagwa peut-être ne babona ko ashobora kudakira nko bavyifuza niyo bazodeside bijanye no kubagwa rero kuvuga ko Raphinha nawe yabasanze by the way ni inkuru nziza bwa mbere koko abafana ba Barcelona baheruka Raphinha kera ariko kandi bari bararose n'amakuru atari meza mu gikombe cy'isi baravyibuka aza ko avunika bakiri mu nkino z'amatsinda rero yaravunitse by the way ku rukino rwa mbere rero kino banganya na Maroc yavunitse kuri match ya mbere akiri kare yaza ko agira imvune mwibuke ko n'imbere ko byari na Previka ashobora ngo banageze muri nko muri quart de finale ngo barabakoshora ko Igaruka mugabo baca barava bica birangira bavuye mu akiri kare nariko nagaruka rero ku kuntu by the way bwa mbere bari bamukumbuye ariko kandi ikiri nk'inkuru sigaruka rya Raphinha asanga abagenzi mu Bwongereza ahubwo ikiri nk'inkuru ni état de santé yo mbega amagare we yifashe gute nuko amakuru yemeza ko Raphinha amaze kubakira ahambije abandi kugira ngo bandari bakora imyimenyerezo banakinane n'izinkino za pre-season mugabo Igaruka rya Raphinha rigomba kuba bakuru meza kubera ko Jenny n'undi acemeza ko ari umukinyi mwiza Barcelona itunze usanze ufise Raphinha muri version ziza hari turonka ziba zirengizo umukinyi mwiza afise talent ariko kandi amaze kuba mature ashobora kudebloka situation mu bihe bikomakomeye gusumba kubitana Lamine Yamal ni mwiza kandi nawe yaradebloke izo situation zigiye zitandukanye mugabo ugiye kuranga mu mwaka wese ari nkino nyinshi contre Atletico Madrid ari nkino nyinshi zasaba ingufu zidasanzwe zitwa Rafael Diaz Berori mugabo Barcelona barazibura ahubwo igisigari no kwibaza ubwo Raphinha ari amaskio Janvier agwaye kenshi akunda gutuma yisanga hanze y'ikibuga kariyo tubona yagiye ra priva rimwe na rimwe kwisanga mu kibuga muri no myaka ya vuba umugabo yitwa Kevin De Bruyne kwenda twatangura abwira ubwoba no kuri Raphinha kubera ko deja mu mwaka weze mwibuke yari yagarutse baja muri match za kivandi muri ya match yahuje abafaransa na n'abanyabrazil mbere yuko igikombe cy'isi gitangura muravyuka ko abaye polemique nyinshi bavuga ku kujanye na no buryo ngo Raphinha abaganga bemeye gufata riske bazika guhaya cakini gice kimwe nawe nyina za kwagira imvune bituma Barcelona mubura muri ziriya nkino zikonto menga yari ya treve je pense yo mu kwa gatatu nimba atari iriya nivyo treve ya nyuma yabaye mu kwa gatatu treve ya nyuma yari mu kwa gatatu iriya match abafaransa batsinda abanyabrazil rero nukurinda tukaraba bwa mbere aza kuba yansa ama pre-season yiwe gute nyuma ya pre-season Barcelona za kwifise Raphinha ameze gute na cancane ko bigaragara ko muri plan zo mumenyereza yitwa Flick azoza gukonta kuri Raphinha cyane kubera ko ibero vyerekana ko bashobora kurangiza pre-season nako mercato yabo atawundi mukenye binjije do profit ya Raphinha cyangwa isumbi ya Raphinha kubera ko nimuri bari biteze umugabo yitwa Alvarez ukavuga ngo Alvarez tukamuronka twaratakaje umugabo yitwa Lewandowski tuzoba tumusubirije mugabo uno munsi mukurindira ko kuko ni affaire irikira ba compliqué cyane mukurindira ko tumenye uburyo mercato izorangira nuko Barcelona igomba gukonta ku rugero dasanzwe gwa Raphinha n'uwitwa Lamine Yamal nk'aba winga peut-être Gordon akazohenge kwa cyangwa witwa Ferran Torres mu gihe yoba nawe aramutsagize gute ahagumye nico gituma mvuga ngo mu byo Barcelona ikonta igomba gushiramo kumva ngo kuba dufise Raphinha mwiza muri sezo yacu iza bifise amahirwe menshi ku rugero rwa sezo tuzogira kuko uno munsi sezi ba determine n'uburyo witwaye muri za nkino zikonta aya ma classico kuko uno munsi turiko turabona ama classico agera ari yaje kudezida utwara igikombe aya ma classico aba ugasanga ni kuri finale ya Super Cup aya ma classico aba ugasanga ni finale ya Copa del Rey cyangwa ugasanga ni demi cyangwa ni quart de finale ya Copa del Rey on peut commencer aussi à espérer ko ejo cyangwa ejo dushobora kwisanga kuri classico ya UEFA Champions League erega imagine wisanze imbere y'umukeba Real Madrid cyangwa wewe Real Madrid wisanze imbere ya Barcelona buriya gusezerwa muri Ligue des Champions birababaza mugabe yusezerewe n'umukeba wawe muri uburyo Barcelona isezererwa na Real Madrid bacavuga ati umwaka wa 12 ugiye kibarira bari guye cyangwa Real Madrid isezererwa na FC Barcelona nko muri quart de finale baguye ati umaze imyaka 3 arenga quart de finale kandi yaraba ari fact iteye ubwoba ku bafana baba bavuga ati eske equipe ya tiracari hameze iro guchallenginga equipe zoko zikome muri UEFA Champions League rero ni wanu ngaruka ngavuga ngo
ni nkuru nziza ku bafana ba equipe ya Barcelona kuko bagarukanye umukinnyi wabo mwiza ku bwanje kuri ere y'umugabo witwa Detanze Flick. Hari akazi gakomeye ka Flick amande yuko uno mwaka ari umwaka ukomeye kuri we kuko ni umwaka wa gatatu kandi ko biri kose ndibaza ko nkuko twamye tubigaragara kuri classement yagize instabilité bivanye n'uburyo ino myaka ibiri ataronse urugero rw'abakinyi biwe bakuru neza cyane kuko Raphinha wa 2025 siwe Raphinha wa 2026 kandi bigaragara ngo leadership muri defense gusubiriza Inigo Martinez yagize umwaka mwiza muri 2023 umwaka wa mbere wa Afrique hagati mu kibuga instability ya Frenkie de Jong n'abandi rimwe na rimwe mukabona ko na Pedri imvune zimugonze ibi bintu byinshi byatumye no munsi bigaragara ngo iyi myaka ibiri ya Afrique ni imyaka ibiri ugiye kureba ibiharuro bitangana yagize resite zikomeye umwaka wa mbere avec bamwe mwaka gwati ni surprise kuri Barcelona mwaka wakurikiye twiteze no vuga ngo none yo kubatuma bimwe tutimvira kubatuma mugabo n'ubundi Lamine Yamal atangura sezagwaye pour Barji mugabo n'ubundi bigaragara ngo ni musatirizi mwiza Barcelona agiye ku mwaka uheze gusumba uko 2025 twabona ko bafise Raphinha mwiza baramubura sezihera bivuga ko haro surprise cyangwa se hariho transfer y'umukinnyi akomeye muri Barcelona ashobora gusohoka ngiye ko twabize ko hano muri deba turaraba dusanga ugiyeje kuraba mu busatirizi Raphinha ari place imbere yasohoka inkuru zuko papa wiwe yagiye amurya amafaranga ibikini biki byose biza byongeza amahigwe yisohoka rya Raphinha bivango rya Raphinha kaja kongeza ico no kwita ubutunzi mugabe bigaragara ko Flick yagumye muri direction ivuga ngo nimburi Barcelona ikomeye nimba udashaka kumwa abakinyi mugabo kandi fasha gumana bamwe beza bisobanura ngo no munsi ni ikintu cerekana cyo kitwa maturité kuko Azade yavuze neza sepa ijya tanga mu kibuga gusa maturité Raphinha biragoye kubona mu ndi mukinyi hariya nimwe makinyi baba leader bari hajya mu kibuga ndetse no muri vestiaire no munsi na hatari ko twabonye no migwi ikomeye kenshi uburambe mu mugwi nibwo butuma baguha prasare gusumba uko personality yawe iri n'umuntu tuvuze personality Raphinha deja yaha bigaragara ngo nta burambe buri nafise muri Barcelona bugije ije ntabwo mvago nyeri capitaine cyege mvago cyage cya capitaine yayambara kenshi kubera ko Ter Stegen bavuga ati ya Ronald Araujo nawe siyo yari oya Ter Stegen niyo bari mu kibuga baravuga ngo uri capitaine wa mbere nivyo mugabo ninde mukinyi akina Doshan aza gushigira byorosha umagarikizi zimundi decision akarekamaga agasekura equipe imbere y'umagarikizi tuteretse ico no kwita umunyezamu nani ugiye kuraba hierarchikuma uburyo aba capitaine bari batonze Raphinha ntiyararimo bisobanura ngo numwe bakinyi Flick abona ko n'ico no kwita incungu kuko no munsi pemporo tumaka mvango Raphinha yogira Flick asohotse muri Barcelona biboneka ko Raphinha nawe yoza kiyumvira gusohoka muri Barcelona rero ni mvango ni resite ya mbere kumugumanya ikiri naco nako nabwo ati nakazi gakomeye amande kuri Flick hamande yuko atumwa kurondera ibikombe nabonye ngo kinga mu kintu kimuradishinga nukwiranja ni muri bura kagarurugero rwiza gwande gwa Raphinha hamande y'imvune ubwo ni traitement est-ce que stabilité physique sino taba urumenyereza tunze Raphinha ukabona ko performance we yagabanutse nuwite ko kuba woyigarura kuko meme nigiye nawe byo byagucana nigiye yaba yavunitse agaruka birashe no kurutuva forme Raphinha koko n'umukinyi mentalement aririye kuri Barcelona cyane gusumba kuko mwabonye amahofre ya Arabia Saoudite n'ahandi nyuma y'ivyari vyavuzwa ati Barcelona ishaka kuzobaza abakunzi bayo muri mercato mu kurekura umwe mu bakinyi beza cyangwa mu bakinyi ngendegwa ko benshi bavuga Raphinha avec ziriya perturbation nyene bijanye n'ubutunzi iriya kaya yipaje hagati yo na papa we benshi bakavuga ati Raphinha ashobora kudesida kwigira muri Arabia Saoudite kwa Hilal kwirondera agafaranga gaye ba Barcelona ko na Barcelona vyaravugwa ko y'ubwayi izorekera decision umugabo yitwa Raphinha hamwe wo prefer kumva ko wogenda ntuzogobera ahubwo tuzicara turabe ico gukora mugabo urabona ko vyarangira Raphinha wa decision avuga ngo ntawo ndiko ndaje nifuza kuguma kwa Barcelona kandi ndacibona nk'umukinyi ngifise byinshi byo kwa Barcelona numwe mu bakinyi wanashima rimwe na rimwe resite yiwe mfata kwiririye kuri uriya mugore wiwe na Tari Berori umwe mu bantu bamuba hafi mwage murabona nigiye Raphinha yabaye desino urutonde rwa Ballon d'Or yabaye desino kutuyisanga muri 11 ba FIFA Pro
akavuga ati ubwo Raphinha yoba akina umupira w'amaguru ukabona ko cyane bisaba kugira ngo convaincre abantu babone ko umupira akina ugomba kuba uri umwerekana nk'umukinnyi akomeye cyangwa se umugira umukinnyi akomeye. Uranibuka ko yanigeze no kubivuga ati nimwe muri decision nshimira umugore wanje kuko hari ageze igihe nanje numva no genda ariko arambwira ati tugume hano kuko haracyari yandi mahirwe yo kugira gute iyo kugerageza. Rero umukinnyi atari perturbe mental afise umuntu muri hafi yemeye guheba ayo mamiliyoni n'ayandi yazahari bakaza akemera ngo ndaguma kwa Barcelona malgré difficulté kandi n'imyaka banashaka kuko benshi barabona kumenga iyi decision iroje gufata kwera ibintu bya Pajo n'uburyo peut-être Barcelona yigeze gupushinga ya mare kuri Ballon d'Or gusumba gupushinga Raphinha. Mugabo urabona ko we yabaye umushinga navuga ati abantu nibashake bareke gushima mugabo ivyo je nkora nzoba nabikoze kandi ico rifuza no kona ndiko mu mateka y'abakinyi bafise ico bamariye Barcelona kandi kigize gute gikomeye cyane. Ashobora no kuzofasha no muri integration y'abajene ko Barcelona musuravye bakinyi maze kurekrita witwa Gordon na Adeyemi umwavuye kwa Dortmund undi avuye kwa Newcastle bose barasera abajene n'abakinyi bakeneye kumva ngo gukina Barcelona bisiguye iki kandi Raphinha n'umwe mu bagabo même na experience wanashaka sikirenga nivyo Gordon ni mwiza no Adeyemi ni mwiza ariko experience na maturité bigusaba kwitwa kuba ufise umukinyi witwa wa Barcelona. Erega deje no musegendo urabe muri 11 de départ ya Barcelona benshi n'abajene nibaza ko muri 11 de départ Raphinha rero integration no makinya ushaka kumutuma ati utifasha bivanye deje na leadership utagifise Lewandowski Sosthene ashobora gusohoka udafise Sosthene mu igori mu batangura mu kibuga Raphinha n'abazo bakuze udafise gana Frenkie de cyane Raphinha of course Raphinha arakuze kuko Raphinha yagara kwiza 30 ganakiro za 15 kwezi kwa 12 kandi ivyo deje we yabibayemo arakuze 30 hari uburyo yigeze gusimba etape ava kwa Leeds asimbira kwa Barcelona. Erega uvuye kwa Leeds usimbira kwa Barcelona yakiriya gihe nimo kuva nyene kwa Newcastle no muzi ugasimbira muri Barcelona cyane. Raphinha rero yashitse mu mimenyereza ari kumwe n'abandi kugira ngo bategure pre-season cyangwa se bategure uburyo Barcelona igomba kuba imeze muri season 2026-2027. Raphinha Ristias Beloli wa Barcelona rero yahageze kugira ngo abandanye ategura pre-season nako ku munsi w'ejo myimenyerezo hariya nawe yamwakira amubwira ati karibu cyane. Ku munsi w'ejo myimenyerezo Ademi yakuye hasi witwa Mwaka Casadera amukuyemo umutima Casadera Afrika amazina ko babwira ko bagomba kumviriza imigwi mwifuza Casado mugabo bigaragara ko ibura rya De Jong imvune hako rishobora gutuma bahindura decision bamukipinga kuko mugabo kandi kuba bigaragara amakuru yasohotse ejo n'amakuru yasohotse ni shwazi ibiri swati no gukipinga Casado cyangwa se bakaja ku isoko bagura undi mukinyi hagati mu kibuga oya naho batoja kumugura kuko twibuke deje Eric Garcia irela nubwo biriko biravuga bazokoreshwa ibiri ariko je nago ndiko ndabona Eric Garcia apfa gutwara kibanza ca kundi akomeye oya bivaho kundi mukindo classe mbona kumutwara kibanza bivuga ko shogarukana muri defense centrale ubwo mu kanya gato mbonye kuri uca wicarika ku Barcelona Top Sport Alliance ngo equipe twe tiramushora kurikira mu rundira mugabo bumaze kubona ko bavuze bati kundi ntawe muri centrale Jesse bon malgré tout mbanize mugabo witwa Afrique naca atazotwereka kuko no munsi bwarukana kunde muri axe kandi ariwe yaguzwe akina bifise amahirwe yo kuduha reisite gusumba uburyo wafashe ukatwemeza ko Gerard ari umukinyi ukanamukura kuri 3 ukamuzana muri axe ariko nazo zo gutera amakinyi mwene maze karakara kuri mirimo kandi defense yose teza kandi wanashaka muri Barcelona no mu gisoro kiragiwe erega itanguye ba planifia bishasha mugabo aza dutiragiza ko hariyo niyo yindi stabilité za kurondego bon stabilité muri central je nibaza ko 100% ino partnership hagati ya Kubarsi na Eric nako na Gerard Martin yarabonetse kandi no munsi ku nimero 2 buriya kunda atagwaye sino muri Barcelona gusa nko makinyi beze erega deja wabonye ko Gerard Martin Milanse yari yashinze amatwi Milanse yashinze amatwi kuri Gerard Martin igomba kumugora ko Afrika arabwira ati ngoma kubanda mutuze muri Barcelona bigaragara ngo ni projet ashobora kubakira busatirizi kandi nubatse ubusatirizi bwa Martin nako ubwugarizi bwa Martin ku Barcelona ukagira imana bigafitinga n'imyaka nibarakina sazo 10 bose barashari bato cyane mode 19 bivuze ngo hajya ko Martin mode 19 oya Martin ararenza ari mu 21 na 22 uko Martin bazakayirenza ashobora ko ari mu bakinyiraga bakinye mu bato bakuze ariko oya bwo yinje no mu Barcelona yarafise miliyoni ya Barcelona kuze la fois passé igihe afeta akaronkirwa mayo ya Martin yarakwije 22 yari anniversaire y'umenga ya 22 ans Gerard Martin bigaragara ngo Gerard Martin bigenda kose agomba kuba woba kubusatirizi myaka 24 myaka kusi oya warageze ka ukina neza uratanguye kabisa ase yari ese generation ya ba Pedri
na Pedri si yonyine erega Generation. 24 ni sawa ariko n'undi wa 19 niwe ku Barca ni sawa erega muzi ko atayega nta myaka itataramara muri Barca kuko yinjiye muri Barca Athletic 2024 avuye muri Jude Cornera yakuriye muri Jude burya yinjiye urumva ko 2024 mva ngo yinjiye muri projet za Barcelona avendeza yinjiye akuze cyane bitandukanye n'abari abana kuko so birereye yaciyeyo umwaka umwe Afrika bayamonya muduza mu bakuze atwemeza tuyo n'igihangange mu bari hariya mutamugereranya na ba Alex Vare bari badoze basizo nivyo nayo kuri Raphinha mugengo ivya Julian Alves ngo acabirinde gushikanikirezo ga 10 kwezi ku 8 ariko tubibabwira abantu tubabwira ko turi kubona ibinyobwa